iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muri ko murabana natwe makuru ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu yanyu umuhuza TV nimwe atigiye kubageza ko amakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko muri uyu mwanya tukaba turi kwigenekerezo y'umunani ruheshi umwaka wa 2023 tukaba tugiye kugaruka kuri vyinshi bigiye bitandukanye turaza kugaruka kuri President Varisito Ndayishimiye turaza kubabwira kandi kubirabana n'inoti nshasha zaraye zihinduwe ku munsi w'ejo hakaba ari kwigenekezo y'indwi ruheshi mwaka wa 2023 tukaza kubabwira ibirango bishasha vy'izo note ndetse n'irindi tangazo ryoba ryashizwe ahabona ni byinshi tuza kubabwira muri ano makuru ariko reka tuyatangurire ku butumwa bw'umukuru w'igihugu nyenicubero Varisito Ndayishimiye yagize ati kuri uyu munsi udasanzwe hariwe gukunda no gukundisha igihugu tuzirikane iragi rya sogokuru wacu Perezida Petero Nkurunziza gukunda Imana umwami uburundi uko bukeye uko bwije dusenge dukore dusenga ngivyo ibiri mu butumwa nyenicubero Varisito Ndayishimiye ahejeje gutangaza muri ano makuru kandi turaza kubabwira ibindi birabana na Perezida Varisito Ndayishimiye aho kuri uyu munsi umukuru w'igihugu nyenicubero Varisito Ndayishimiye yafashe urugendo yerekeza mu gihugu ca Zambia akaba yitavye inama igira 22 y'abakuru b'ibihugu n'amareta basangiye isoko rusangi rya Komesa itegekanijwe kubera i Lusaka kuri uyu munsi w'igenekerezo y'umunani ruheshi uyu mwaka w'2023 ni inama iza kwigirwamwo vyinshi natwe tukaza kubikurikiranira hafi tukaza kubageza ko amakuru araza kuba agezwe ko arabana n'iyi nama nako kandi nkuko narimejeje kubabwira hari itangazo ryoba ryashizwe habona na Republika y'u Burundi cyane banki nkuru y'iki gihugu banki ya Republika y'u Burundi maze igihe ibona ibimenyetso vyerekana ko igice kitari gito c'amafaranga y'amarundi isohoye atagaruka mu mabanki no mu mashirahamwe kuziganya no kuguranana ivyo bigatuma ibikorwa vy'ayo mabanki n'amashirahamwe kuziganya no kuguranana bihungabana Vyongeye kandi haribonekeza ikena ry'inoti z'ibihumbi 10 n'iz'ibihumbi 5 mu bubiko bw'amabanki y'ubudandaji n'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana bigatuma ibikorwa vyo kuriha ibidandazwa n'ibindi vyankenerwa no guhanahana amafaranga bitagenda neza mu ntumbero yo gutorera umuti izo ngorane hisunzwe ingingo y'indwi agace ka 5 hamwe n'ingingo ya 26 n'iya 27 zibwirizwa nimero 1 bare 34 ryo kwigenekerezo ya kabiri Kigarama umwaka w'2008 rigenga ibanki ya Republika y'u Burundi zerekeye gusohora amafaranga no kuyasubiriza ibanki ya Republika y'u Burundi yafashe ingingo zikurikira inoti y'ibihumbi 10 y'amafaranga y'amarundi hamwe n'inoti y'ibihumbi 5 zakozwe kwigenekerezo ya kane mu kakaro mwaka wa 2018 zirahagaitswe gukoreshwa kuva kuwa gatatu igenekerezo y'indwi ruheshi mwaka wa 2023 ingingo ya kabiri nuko ngo hoba harasowe inoti nshasha y'ibihumbi 10 hamwe n'ibihumbi 5 zakozwe kwigenekerezo y'indwi munyonyo umwaka wa 2022 zigatangura gukoreshwa kuva igenekerezo y'indwi ruheshi mwaka wa 2023 haratanzwe kandi ikiringo c'imisi 10 kizorangira kwigenekerezo y'17 ruheshi mwaka wa 2023 kugira ngo abantu bose bafise izo noti zahahora z'ibihumbi 10 n'iz'ibihumbi 5 zakozwe kwigenekerezo ya kane mu kakaro umwaka wa 2018 bazobe bazihinduje babicishije mu makonte yabo yuguruwe mu mabanki no mu mashirahamwe yo kuziganya no kuguranana abadafise amakonte mu mabanki no mu mashirahamwe yo kuziganya no kuguranana nabo bakaba basabwe kuyuguruza kugira ngo bazoshobore kubahiriza ico kiringo bahawe inoti z'ibihumbi 10 hamwe n'iz'ibihumbi 5 zakozwe kwigenekerezo ya kane mu kakaro umwaka wa 2018 zizobandanya zikoreshwa gushika ico kiringo c'imisi 10 kirangiye akaba ari ukuva kwigenekerezo ya 10
akaba ariko kuva ku igenekerezo ya 18 ruheshi umwaka wa 2023 izo note zahagaritswe zizoba zitagikoreshwa. Inyuma y'icyo kiringo cy'iminsi 10 gitanzwe, Banki ya Repubulika ntizosubira kwakira no kuvunja izindi note z'ibihumbi 10 n'iz'ibihumbi 5 zasohowe imbere y'igenekerezo ya 4 mu Kakaro umwaka wa 2018. Naho kandi muri ico kiringo cy'iminsi 10 cyatanzwe, kubitsa amafaranga ayo ari yo yose ku makonti mu mabanki y'ubudandaji no mu mashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana bizokorwa gukurikira. Abantu abo ari bo bose bashobora kubitsa amafaranga atarenga miliyoni 10 muri ico kiringo ku makonti yabo mu mabanki no mu mashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana. Aho kandi amashyirahamwe arekuriwe kubitsa amafaranga atarenga miliyoni 30 ku munsi kuri buri konti. Uru rugezo ntirwerekeye amabanki y'ubudandaji, amashyirahamwe y'amaposita mu Burundi hamwe n'amashyirahamwe kuziganya no kuguranana. Amabanki y'ubudandaji n'amashyirahamwe kuziganya no kuguranana hamagariwe kwakira bene igihugu bakaba no kubahindurira ku buntu inoti z'ibihumbi 10 n'iz'ibihumbi 5 zahora zikoreshwa ku gitigiri cy'amafaranga atarenga ibihumbi 100 ku muntu ayazanye mu minwe. Banki y'ubudandaji canke ishyirahamwe ryo kuziganya no kuguranana rizobirenga ko naryo rikaba rizohanwa hisunzwe amategeko. Amabanki y'ubudandaji n'amashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana hamagariwe korohereza abazoza guhinduza inoti z'ibihumbi 10 n'ibihumbi 5 zahahora mu gushyira mu ngiro iyi ngingo y'Ibanki ya Repubulika y'u Burundi. Naho kandi amabanki y'ubudandaji hamwe n'amashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana asabwe korohereza abantu bafise inoti z'ibihumbi 10 n'ibihumbi 5 zahahora mu kuyabitsa mu makonti yabo canke kuyahinduza hisunzwe urugero rwashizwe muri iri tangazo. Birabujijwe ko umuntu uwo ari we wese canke kwishira hamwe iryo ari ryo yose guhindura izo noti ku mafaranga ari munsi y'igiciro cyazo. Mu korohereza abasanzwe bafise inoti z'ibihumbi 10 n'iz'ibihumbi 5 zahora zikoreshwa, abasanzwe baba kure yaho amabanki y'ubudandaji n'amashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana bisanzwe bikorera, Banki ya Repubulika y'u Burundi izorungika abakozi bayo gufasha hisunzwe urugero rw'ibihumbi 100 ku muntu nk'uko biri muri iri tangazo. Amabanki y'ubudandaji hamwe n'amashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana asabwe gutunganya ibikorwa vyayo hubahirijwe izindi ngingo. Bitagenze gutyo uzobirenga ko azohanwa hisunzwe amategeko. Naho kandi abajejwe intwaro n'umutekano nabo bahamagariwe gufasha no korohereza abakozi b'Ibanki ya Repubulika y'u Burundi bazoba bari muri ico gikorwa cyo guhindura izo noti zasubirijwe. Ibimenyetso bikuru biranga inote z'ibihumbi 10 zasubirijwe ni ibi bikurikira. Ikimenyetso cyumvikana gifasha umuntu afise ubumuga bwo kutabona gushobora kumenya iyo note iyo ayikorakoye mu kumpera imbere n'inyuma. Isanamu y'umuganwa Rudoviko Rwagasore iboneka uyirabiye ku muco. Akanyuzi kari hagati mu noti gasa n'akagenda karacikagurika karimwo umutwe w'inka n'inyandiko BRB biri mu ibara risa n'ikivuvu bihindagura ikibanza binyaruka iyo noti ihengetse. Ikimenyetso kiri mu ishusho y'ingoma gihindura ibara kikongera kikagira akazingi kiyunguruza muri iyo noti nanone ihengetse. Hari ibimenyetso bikuru kandi biranga inoti z'ibihumbi 5 zasubirijwe, navyo akaba ari ibi bikurikira. Akaba ari ikimenyetso cyumvikana gifasha umuntu afise ubumuga bwo kutabona gushobora kumenya iyo note iyo ayikorakoye ku mpera imbere n'inyuma. Isanamu y'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye iboneka uyirabiye ku muco. Akanyuzi k'urwatsi rubisi kari hagati mu noti gasa n'akagenda karacikagurika karimwo umutwe w'inka n'inyandiko BRB biri mu ibara risa n'ikivuvu bihindagura ikibanza binyaruka iyo inoti ihengetse. Akaba ari n'ikimenyetso kiri mu ishusho y'igiseke gihindura ibara kikongera kikagira akazingi kiyunguruza iyo inoti ihengetse.
Hakaba kandi hari ibimenyetso bikuru biranga inoti nshasha z'ibihumbi 10 nshasha, nazo akaba ari ibi bikurikira: ibara ry'inoti risa n'ikiyoba, imirongo minini ibiri ikitse iri mu ibara ry'akatsi gatoto hepfo no haruguru, imbere n'inyuma yayo, isanamu y'umuganwa Rudoviko Rwagasore iri mu iforoma y'umuzingi iboneka neza uyirabiye ku maso. Hakaba kandi igenekerezo y'indwi rya Munyonyo umwaka wa 2022 riri ku noti, ndetse n'umukono w'umukuru w'Ibanki ya Repubulika y'u Burundi n'uw'icegera ciwe ca mbere. Ibimenyetso bikuru biranga inoti nshasha z'ibihumbi 5 nshasha ni ibi bikurikira: ibara ry'inoti risa n'umunyota, imirongo minini ibiri ikitse iri mu ibara ry'ikiyoba hepfo no haruguru, imbere n'inyuma yaryo, isanamu y'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye riri mu iforoma ry'umuzingi iboneka neza uyirabiye ku maso, akanyuzi gashasha kari hagati mu noti gasa n'akagenda karacikagurika karimwo umutwe w'inka n'inyandiko BRB ibiri mu ibara risa n'akatsi gatoto bihindagura ikibanza binyaruka iyi noti ihengetse. Igenekerezo y'indwi Munyonyo umwaka wa 2023 riri ku noti. Hakaba kandi hariko n'umukono w'umukuru w'Ibanki ya Repubulika y'u Burundi n'uw'icegera ciwe ca mbere, bikaba vyaragiriwe i Bujumbura ku igenekerezo y'indwi Ruheshi umwaka wa 2023. Dieudonné Murengerantwari akaba ari umukuru w'Ibanki nkuru ya Repubulika y'u Burundi, akaba ariwe yateyeko umukono kuri iri tangazo. Nawe ukingurukire rero we tubanye kuri ano makuru yaragezwe ko muri kano kanya, fyonda subscribe canke sabone kuri hotel wafyonda ko kugira ngo utoja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza no makuru kandi bagenzawe aho babaherereye hose kugira ngo nabo batoja bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ku ngamo y'igihugu c'u Burundi, hanze imbere y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. N'umuhoza TV Imana ibahezagire mu bikorwa byanyu vya misi yose muriko murakora.